murakoze kumpa ijambo mwe mwateguye bino birori. Reka mbanze nshimire Imana yo yadushikanye kuri kano kanya ikadushikana kuri uno munsi, umunsi udasanzwe, umunsi imbere yacu tubona abadiaspora, tumbona abaserukira abadiaspora, nukuvuga yuko ari iteka ridasanzwe. Reka rero ngire ko nk'umuryi w'igisahira manza ariko ndamutse mwebwe banyakubahwa mwaje muri nk'imboneza mu badiaspora n'ababaherekeje. Ndamutse kandi n'abubahwa bari ngaha bashinzwe ubuzi butandukanye muri ino ntara yacu ya Gitega. Reka ndamutse kandi n'ugwaruka rwaje gushigikira bino bikorwa. Ndamutse kandi n'abene gihugu mbona basagaje ngaha muri kino kibanza ciza, kandi ndamutse na bamwe bagize kakagwi gatonyi kaza kwerekana abarushije abandi aribo jury de délibération. Ndamutse kandi n'abamenyesha makuru bobo bariko bakora ibishoboka vyose kugira ngo kino gikorwa kiriko kibera ngaha gishobore kumenyekana kwisi yose. Ntitugomba yuko kigarukira ngaha Gitega, turasaba abamenyesha makuru bari ngaha yuko kino gikorwa bocamamaza. Rero mu nkundire nyakubahwa mwaje muserukira abarundi basanzwe bakorera mu mahanga, bamwe twita diaspora, bari mu bihugu bitandukanye, ni mwebwe musanzwe mubarongoye. Reka mvuge nti nyakubahwa mwaje muserukira mustanteri wa komine Gitega hariko habera bino birori. Reka mvuge nti mwanyakubahwa mwese mwaherekeje president wa diaspora, mwanyakubahwa mujejwe ubuzi butandukanye muri ino ntara yacu nziza ya Gitega. Ariko nibutse igihe cyose uzoza arafata ijambo ntagira uzosubira kuvuga ngo intara yagutse itaguka siko iriho, nuko nyene ubu kera babivuga itegeko rishiraho intara zitanu ritaraboneka, twariko turitiza tuti intara yagutse ya Gitega. Ubu ni intara ya Gitega. Muntunge mumburane rero president wa diaspora, ndazi yuko mwagacishijemwo, ariko ndazi neza yuko mubizi yuko bavuga bati intara ya Gitega. Reka rero ndabaramutse, ntitugira amahoro, tugira amahoro kandi n'iterambere ry'abarundi bacu basanzwe biyungunganya mu bihugu bitandukanye biri kwisi. Nagomba imbere ya vyose mbanze nshimire nyakubahwa arongoye abarundi basanzwe bakorera mu bihugu bitandukanye vyo kwisi ari ngaha imbere yacu. Nshimira kandi nabo bafashanya ku butwari n'umwete berekana mu gukunda igihugu cacu. Kuva bafata uburongozi bwo guserukira abarundi bakorera mu bindi bihugu, nuko berekanye yuko bafise inguvu zidasanzwe zo kugira ngo bashobore kuja hamwe n'abarundi dusanze turi ngaha mu gihugu kugira ngo tugiteze imbere. Turashima rero nyakubahwa yuko mukurikiranira hafi ibiba mu Burundi, yuko mbere mutabikurikiranira hakurya y'amazi gusa, ariko mufata n'akanya n'abarundi murongoye bakishikira ngaha ku rubuga kugira ngo barabe aho bataye uruzogi, aho iterambere rigeze. Rero nk'uko n'abarongozi bacu badukurira ku rwego rw'igihugu babivuga, urugamba rw'iterambere nta numwe rukumira. Twese turakeneye abarundi bakorera hanze, turakeneye abarundi bakorera mu gihugu,
turakeneye uwo ari we wese naho yoba ari umunyamahanga yoba afise agatima ko kuza kunganira mu iterambere ry'igihugu. Rero nyakubahwa murongoye abadiaspora canke abarundi biyungunganiriza hanze, reka tubashimire yuko muriko murafata iya mbere mu kwerekana ishaka muricishije mu bikorwa yuko mugomba yuko mwoterera bimwe biboneka kugira ngo Uburundi buzoshike kuri yambona kazoza y'ibihumbi 2040, aho tugomba yuko Uburundi buzoba bwifashe ari igihugu cifashe, nimbona kazoza y'ibihumbi 2060, aho twifuza cyane yuko igihugu coba giteye imbere. Ndababwire yuko mu mbono ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, wewe avuga ati twokora tukanyarutsa ibikorwa tugiye hamwe twese, ntaco buza yuko iryo terambere twiyumvira mu bihumbi 2040 na 2060 yuko tworishikako no mu bihumbi 2030. Ivyo bituvako kumva yuko dutegereza gukora ijoro n'umutaga twerekeza yuko igihugu cacu coba igihugu giteye imbere. Rero araturarikira twese yuko twokora tutiziganya kugira ngo imbona kazoza y'igihugu aho gushikwako mu bihumbi 2040, ahubwo mbere bikunze tuyishikeko imbere y'iryo sango. Na kare mumenye yuko uwurondera iterambere ntaryama kandi akora yihuta cyane. Rero reka dukeze abarundi biyungunganiriza hanze, bakorera hanze ku butwari, kubwira berekana kugira ngo badushire mbere ku murongo, twumve yuko twese dutegerezwa kubona Uburundi ari igihugu giteye imbere. Mwumvise yuko diaspora yafashe akanya keza ko kwiyumvira yuko ahubwo boza gukaburira ugwaruka, gukaburira abarundi kugira babereke, babigishe biciye mu gucapa, biciye mu ndirimbo, biciye mu tugenegene, inkingi zimbona kazoza y'Uburundi. Muriko murumva yuko kubona abadiaspora, kubona abarundi baba hanze, hariho benshi batanze kugira bumve yuko boza kwigisha abarundi inkingi zigize imbona kazoza. Murumva yuko ari ico mu Gifaransa twita initiative gikomeye cerekana neza yuko akaranga mutima k'abarundi bacu bakorera hanze arakaranga mutima gakomeye kajana gukaburira bene wacu kugira ngo bumve inkingi zigize imbona kazoza yacu. Rero kuri iyo initiative canke kuri ako kigoro ko kudukaburira kumva inkingi, kuko nkuko yabivuze imbona kazoza irafise ico bita inkingi, irafise intumbero zitandukanye. Rero ni muri iyo ntumbero baje kudufasha kumvisha abarundi biciye mu tugenegene, mu ndirimbo, mu bicapu, izo nkingi kugira ngo tubone iyo tuvuye, iyo turiko turaja batwereke n'ingene twohashika. Rero kuri ico nagira nsabe mwese muri ngaha muduhera amaji perezida wa diaspora hamwe nabo yaje arongoye, tumubwira tuti nukuri mu ntara ya Gitega turabashigikiye. Rero ikindi yohera perezida wa diaspora, nararonse akanya igihe kimwe tuvuye ku rugendo turi mu ndege tuje turaganira, nkumva aguma avuga imigambi gusa nabo bari kumwe. Rero mu nyuma ndamumenye, naciye mvuga nti turafise kabisa, twebwe turafise, dufise rero abadiaspora bakunda igihugu, barongowe n'umudiaspora afise imigambi. Kuko nagira ndabamenyeshe nahatabibabwiye, aha mu Burundi ndazi yuko amaze gukora ibitari bike ku gatwe kiwe biteza imbere igihugu, n'ivyo yakoze ku gatwe k'abadiaspora navyone biriko birateza igihugu.
birateza imbere igihugu. Rero nyakubahwa nagira mfate kano kanya tubashimire ndabaha n'ikaribu n'ikaze ngaha mu ntara nziza ya Gitega tuvuga tuti ijya migambi washize ahandi ijya migambi abadiaspora bariko bashira mu zindi ntara twebwe turabahaye ikaribu n'ibibanza byo kuyikoreramwe emwe tuzovyaka none leta kwigifise ibibanza tuzovyaka tubibahe hanyuma rero mudukorere imigambi iteza imbere intara ya Gitega. Rero mu nkundire subire kubashimira kwijambo muhejeje gushikiriza mutumbereza neza imvo nyamukuru z'iki gikorwa. Mu nkundire ndabashimire ku kigoro mwagize, mu nkundire kandi ndabashimire yuko mwaje guhiganisha amatara atandukanye canke impano zitandukanye birengeye nangaho emwe ndumva yuko no mu gisagara ca Gitega muhashize umutahe bantu muza kuronka ajya amafaranga y'agashimwe twavuze ajya amahera sayibiyeri sayurumogi ajya amahera uza kuyaronka aze kuva ngaha bibaye ngombwa ashobora guca mushikira atifasha mbega ya mahera nzoyakoresha iki. Hariho umugambi wo kugwiza inkwavu, hariho imigambi yo kugwiza inkoko, hariho imigambi y'uburimyi. Ubuza kuronka zijya miliyoni 3 ubwo nyene aca agenda yuguruza gakonte aca zisiga ngaha muri banke aca agenda yiga umugambi kugira ngo azozivyaze hanyuma yoryoherwa na perezida wa diaspora asanze mu mwaka uza uwaronse miliyoni 3 ashitse ku miliyoni 10 uwaronse miliyoni 1 ashitse kuri 3 ku buryo turagomba yuko mwo kwigamba diaspora nk'inyuma y'imyaka 5 bati ngira iterambere basize mu ntuze mu ntara ya Gitega itariki 18 z'ukwezi kw'indwi 2025. Dufate rero kano kanya dusubire tumushimire dusaba koko abaza kuronka ubwo bushimwe bazobuvyaze umusaruro. Imiliyoni 30 zisigaye ngaho Gitega ku munsi umwe kuri jewe n'umutahe mwakoze rero kuba mwiyumviriye ubushimwe bungana gutyo. Reka rero ataretswe ntamagwa mvuge nti mwakoze kuza kudutera iteka ari naho nugururiye icese bino bikorwa byo kwigisha inkingi z'imbona kazoza ku civugo kivuga kiti twigine Uburundi bw'ejo mu gushigikira ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe ubumenyi n'impano nkaba ndangije mvuga nti Imana iduhezagire twese.